bayitwa delita. Iyi delita rero iyo winjiye muri rurya rupapuro rwabo barakwereka neza yuko ni y'abashinwa ewana na Dr Nicolas yakoze P network nawe ari mu bantu bagize ico bakora kugira ngo iyi iboneke. Bayiverifye murabibona yuko ari ibintu vyoroshe kandi ewana bimeze neza. Ikintu rero kica gikurikirana iki, urabona yuko twageze muri delita. Delita rero ucuza ngaha, aha niho tuminira buri gihe, urahavyondo ukacuza ngaha kuri mine yamara kuzunguruka niyi. Rero ikintu cyo gukora ucusubira muri delita ukashiramo username yiwe ngaha. Urabona yuko username yiwe ngiyi, iyi ni username nkoresha. Ucuza ukayishiramwo, wamara kuyishiramwo ucuza ukacufyona ngaha kuri submit. Ahirya mu gifaransa menga ni soumettre, sindavyibuka neza. Hello guys, mbanje kubaramutsa rero ndabifuriza igitondo ciza, umutaga ewana namwe muryamye mugira ijoro ryiza. Rero ku kintu abantu benshi baguma babaza ni kuri application canke se iyi meaning shasha imeze neza na neza nka P network. Iyi bayitwa delita. Iyi delita rero iyo winjiye muri rurya rupapuro rwabo barakwereka neza yuko ni y'abashinwa ewana na Dr Nicolas yakoze P network nawe ari mu bantu bagize ico bakora kugira ngo iyi iboneke. Mbega iyi bigenda gute? Mbega nibikibi bisabwa kugira ngo ukore neza ibintu bimeze neza. Rero ndaje ndabereke ku bantu muguma muca inbox mumbaza ibibazo vyinshi, mbega secret de security bayikora gute, mbega ni gute bakora konte, mbega bigenda gute. Ngivyo ibintu ngira ndabereke. Rero kubera ko iyi delita nsanzwe ifisemo konte, biraza kunsaba ko iyi konte yanje mbanza kuyikuramwo hama ndabereke ingene ibintu bigenda. Uti bigenda gute? Reka mbanze nkuremo konte yanje kugira ngo ibintu nza kubereka bize kugenda neza gatanu kandi. Sawa, urabona yuko rero mpejeje gukuramo konte. Aha rero ikintu nyamukuru ca mbere ukenera ni application ya delita. Application ya delita nayo ku bantu bariko barayihigira ngaha muri Play Store nukuri ntayo muza kuronka, kuko muri Play Store nta delita irimo. Mbere iyo wanditse delita urabona yuko atayo baguha, baca bakwihera izindi delita nka delita exchange n'ama delita yandi, ariko iyi meaning ya delita y'abashinwa ntayirimo. Uti rero tuyironka gute? Uraca kuri link mba natanze muri groupe, uraza kubona inozeya na pininze. Iyi urabona yuko muri groupe yanje mba natanze application ya delita, mba nayitanze nayipininze ku muntu wese yinjiyemo arajamo akatora iyo application vyoroshe. Uti bigenda gute? Uraza ngaha ukavyonda, urabona yuko ucushikira delita. Sasa ako kari agaciyemo ku bantu rero bifuza kwinjira muri groupe, ja muri description y'iyi video nashizemo link ya groupe winjiremo hama ubaze ico ushaka. Abaridere ni benshi barimo baragusubiza gatanu kandi. Uti rero bigenda gute? Ikintu ca mbere rero ukora no gushiramo application yawe muri telefone. Shiramo application ya delita muri telefone yawe. Uti bigenda gute? Hengiyi ijewe kubera ko namaze kuyestara irimwo. Ikintu rero ucukora nigiki? Ucugenda ukareba umuntu yakwemvise canke se yagutumiye. Mbega uyu muntu ninde, bimeze gute? Reka kugira ngo vyorohe, kugira ngo ndabibereke neza ikintu gica gikorwa, uragenda ku muntu yoba yatumiye. Kubera ko aha bisaba referral code y'umuntu yagutubiye kuri delita irakenerwa cane. Rero uti ubigira gute? Aha ngira nze kubereka ingene bakora konte, cyo ngira ndabereke ingene ushobora kugira iki, ingene ushobora gukora ijya secret de security. Urabona rero iyi ni code d'invitation. Iyi code d'invitation rero ingene ikorwa, uraza ugakopya ngaha, umaze gukopya ngaha uriyaranja ugakopya iyi yonyene. Iyo ni referral y'umuntu, ni DID yiwe y'umuntu aba yagutumiye. Urabona ko ndagakuyeko aha ndarose ID y'umuntu aba yantumiye. Ucuza ukacufyonda ngaha kanditse ngo kuri link direct iraza kuza idutwara muri application ya delita. Iyo rero bamaze gukopya uca uza muri iyi application ya delita. Umaze kuja muri application ya delita, ikintu kica gikorwa n'igiki, baraca bakubwira ngo country ushiramo igihugu uherereyemo. Twebwe reka dushiremo Uburundi kuko Uburundi nibwo duherereyemo hengubu. Sawa, aha rero urabona ko Uburundi bwamaze kujamo. Aha ha kabiri ushiramo inomero za telefone yawe. Mbega ni zingahe? 65 70 wait 68
51 94 34. Izi muritonde guys, aha ushiramo inomero ufise muri telefone, haba muri ntoyi canke muri nini, ariko aha ngiye kubereka ku bantu ba iyi nomero iri kuri WhatsApp niho sawa, kuko iri kuri WhatsApp biroroha cane, kuko ntibigusaba amayinite yo gukora verification. Cyonda kuri next step, mugira ndindire ewe ndaje. Aho urabona yuko batubwiye ngo delta yacu isanzwe iriyo, reka duhindure inomero, kubera ko iyi nomero dusanzwe tuyikoresha kuri delta. Dushiremo inomero tudakoresha muri delta. Iyi nomero ntiraja muri delta, cha tuza tugafyonda next. Tumaze gufyonda next, aba tubaza ka kantu twagira kopie ni DID y'umuntu. Aha hambere ushiramwo DID y'umuntu yakwemvise, yakuya muri make aho ushiramo rifiro code y'umuntu yagutumiye. Aha rero kubera twamaze gukopya turagashiramo n'uyu dutumiye. Aha naho hakabiri ushiramwo username yawe, akazina k'agatazirano kawe niko ushiramo ngaha. Sasa rero urabona ko shizemwo username. Aha uraca usonda kuri next step. Aha usonze kuri next step urarindira gatoyi kugira ngo uje ku yindi etape. Rindira gatoyi, turindire gatoyi kugira ngo tuje ku yindi etape. Hama ce tureba ingene bakora secret de sécurité vyoroshe binyarutse. Uko nza kubikora namwe niko muza kubikora, kandi mumbe yuko irya secret de sécurité igufasha ibintu bibiri. Icambere igufasha ituma iyi delta yawe igira ico igufashije, kubera ko irakudugiriza umuvuduko ugasanga uri kora beneficia ama delta menshi ku munsi. Aha rero ku yindi etape tuba tugeze kuri etape yo kugira verification nayo rero ucuza ugafyonda ngaha, baca bakubwira utu tuntu dutatu ucuza ukongera ugafyonda kuri gate. Wamara kugetinga iga loadinga, turindire gato kugira ngo irenge kuri loading. Aha rero guys baca bakwereka igihugu cyawe, bakaca bakwereka ngo global anniversary hamwe n'akarugo ka WhatsApp. Aha rero ucuza ukacufyonda ngaha, ikaca irodinga akanya gatoyi. Rero aha ucuza ukareba mbega kuverifya ukoresha inomero zitatu. Hariho ngiyi inomero yo mu Bushinwa ya mbere, iyi nayo niyo muri Britania, iyi nayo niyo muri Hong Kong. Guys abantu rero bakunda gukoresha iziho ya Hong Kong canke se iyo muri China bibatwara umwanya. Reka dukoresha iyo muri Britania. Rero uraza ukacuyifyonda ko urabona ko ikigira, urabona tuyikuye ko ngaha next step ntabwiza, ariko tuyifyonze ko next step urabona yuko ikiza, tukaca tuyifyonda ko kuri next step kugira ngo ibintu bigende neza. Guys iyi nomero rero uba wayishize muri telefone yawe iri kuri nomero ya WhatsApp. Reka ndabibereka gatanu ku kandi. Urabona ucuza ngaha ugakopya iyi nomero, umaze kuyikopya ucuvayo uciye kuyitushe, ukacuza muri WhatsApp yawe, ukaca ushiramo izo nomero. Wamara gushiramo izo nomero kaza ngaho ukandika izina basi delta, hama aha ukaca uza ugashiramo 44, hama ugapestinga imwo ya nomero, ya nomero. Abona ngaha ucuza ngaho ukaca wemeza izo nomero, hakujya nyene ushira inomero zawe muri WhatsApp ukayipestingamo. Wamara kubiheza ivyo ukareba neza yuko iyo nomero yagiyemwo, urabona yuko yamaze kujamwo hengiyi. Ikintu cyukora ucusubira muri delta ukaca ukopya aka text. Wamara kugakopya urabona yuko kabaye copied, uza ukagifyonda ngaha kuri WhatsApp. Urabona yuko wamaze gufyonda kuri WhatsApp. Aha rero ucuza ukacukopya ka kandi ukacuvayo ngaho ukacusubira muri WhatsApp, ukacuza kuri za nomero ukaca upestinga mu bya bindi wakopya, ukacubirungika. Wamara kubirungika imaze gusulinya yuko byashitse, rindira turebe ko bishika. Bimaze kugira byashitse ucuza ngaho ukacusonda kuri I have sent verification string ica ikazunguruka. Urabona yuko urindira akanya gatoya mu gihe warungitse message yawe nziza. Mu gihe wayirungitse ucurindira gatoyi bakaverifya, urasubirayo ukareba yuko urabona yuko yagiye. Urabona yuko yagiye, ucurindira gatoyi kugira ngo bayiverifye. Hariho abantu benshi iyo bageze ngaha iciguma izunguruka. Urabona yuko yabaye verifye. Murabibona yuko ari ibintu vyoroshe kandi ewana bimeze neza. Ikintu rero kica gikurikirana urabona yuko twageze muri delta rero ucuza ngaha
aha niho tuminira buri gihe urahavyonda ukacoza ngaha kuri mine yamara kuzunguruka igakwira aho uba uminye ikitangura guharura. Urabona yuko itangura guharura ikaza igahereza ngaha, ihejeje ngaha uca usubiramwo uharura ushasha. Rero ikintu nje kubereka ngaha canyuma nukungene ushobora gukwiza ibisabwa muri iyi. Aha urabona yuko yifitiye wallet yayo nka kurya nyene kwa Pi, urabona Pi tuminira ngaha, urabona abantu bawemvise naha, urabona secret de sécurité naha. Nciye gato kuri secret de sécurité urahavyonda gushiramo umuntu bigenda gute, uza ngaha handitse ngo add manual ukavyonda. Urabona yuko bakubaza ngo ID yiwe DID yiwe hamwe na username yiwe, ucuvayo ukaca usubira hahandi ku muntu yakwemvise. Mbega umuntu yanyemvise ninde? Umuntu yatwemba itinze ni nani? Uraza ugakopya iyi DID yiwe. Mu gihe iyi DID yiwe uraza ukayikopya ni iyi pardon gatoyi kugira ngo turonke iyi DID hengiyi DID y'umuntu yanyemvise ni iyi username yiwe ni username yiwe ni iyi arivyo vyanje n'umuntu nza kwemvita aza gushiramwe ibi bintu. Rero ukimara kubona ibi bintu uraca ukopya iyi link iyi DID yiwe uca usubira muri Delita ucuja aha abagenzi tugira dushiremo secret de sécurité. Iyi secret de sécurité igufasha kuduza umuvuduko kugira ngo ngaha hejuru uronke menshi ku munsi. Rero ngaha ucuza kuri secret de sécurité ugafyonda, kandi secret de sécurité ushiramo abantu batarenze batanu. Ngaha rero ucushiramo DID y'uwo muntu uba wakopye, ucu yifyonda ko ukayishiramo. Urabona ko yamaze kujamo. Ngaha hakurikira ucuvayo ucureba username yiwe. Username yiwe ngiyi username yiwe rero niyi username niyi. Rero ikintu cyukora ucu usubira muri Delita ukashiramo username yiwe ngaha. Urabona yuko username yiwe ngiyi iyi ni username nkoresha, ucuza ukayishiramwo. Wamara kuyishiramo ucuza ukacufyonda ngaha kuri submit. Ahijya mu gifaransa menga ni soumettre, sindavyibuka neza. Rero ukimara kwafyonda ikazunguruka umuntu umwe ni 20%. Ahashizemo umwe bampa 20%, shizemo wa kabiri 30%, 40, shizemo wa gatatu 60, wa kane 80, wa gatanu ijana kwijana ukwije. Kandi ngaha ushiramo abantu wizeye bamina bamina batasiba, kuko iyo washize muri secret de sécurité umuntu atamina bikugiraho ingaruka, kuko za Delita wahora uronka iyamenye ntuzironka. Rero urabona yuko baca batubwira ngo edit successfully, ucufyonda kuri okay. Aha mu kanya baraje baca batwereka yuko twashizemo umuntu umwe, baduha 20%. Ubona aha ntibaraduha 20%. Turindire connection gato kugira ngo batwereke yuko twashizemo umuntu umwe. Rero gushiramwe abantu nuko ushiramo abantu batanu. Ahashizemo umwe kugira ngo mubibone, ariko ushiramo abantu batanu. Bashiramo umwe nka kurya nyene, uwa kabiri nka kurya nyene, uwa gatatu nka kurya nyene, ushika ku bantu batanu. Urabona yuko namaze gushiramo iyi username. Uyu muntu rero aha abaduhaye 20% nuko batarazishirako ari DJCMP Flash Boy. Emelina rakubonye maturubura, ndakwiyumvira ubwoba bukanyiza. Nyemerera nza kujyana mu Burundi, mu Kirundo dushike Busoni Rusarasi.